abana baryama natwe tukaryama hariya aha hajyama abana batatu n'umwana nawe aryama umwana mutoya umucuko ajyama impande yanjye so abana nawe hariya yego tumerewe nabi none iyo imvura iguye naho mucyo muhajyama turanyagirwa amazi akadusungurukiramwo gutya ibi byose tugaca tutahanze tukanikira yego nk'iyo imvura ishise ikagwa mu ijoro tuca twicara kwa aya masiga gutya amazi akaguma yiruka asohoka narijya rero akamye tugaca twongera tugakukurura amazi ibyondo tugashyira hanze yego kameramani kubereke ariko ko tubereka kugira ngo abafise umutima wo kuri bibangere mwabago kuko turazi yuko abarundi kwisi yose ari abantu bazi kuri bibihagera bakuru banira era abagawe baza mu bibi nawe hariya mbega iyi nzu nayibamo abantu bangahe iyi bamwe umukobwa n'uriya mwene wabo egereza mikoro n'uyu muhungu nako kandi kari kwa Ririmane hariyo babiri imberu turarana ngaha none bakuru nicyo nariko ndasaba imbere zanyu ndonye ibibondo birara uruzi ruguye rutembera mu nzu ngaha nyene tuguma hanyene mbega ahantu musanzwe mama kingana turahabaye n'abantu barahone ngaha bakomoka kuva kubiwanje mama yaguye hamwe ne wacagwaha bwishwanje bugwaha muramukazanje agwaha wumva ntabaye Oh yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagasere kuri ya micro yanje. Hamwe ndakusanira byinshi. Yes, right now. Jena cameraman twatembere kure cyane. Twagiye mu ntara ya Kayanza aho ubona yuko ndi kumwe n'abantu bavuga yuko babayeho mu buzima butameze neza. Ubuzima bavuga yuko bubabaje, ubuzima buteye ikigongwe. Urashobora kuba uraruriye, urashobora kuba wirirwa umeze neza, ariko wumve yuko hari habandi birirwa bameze nabi baraba bameze nabi. Yes, uno musi rero twabatembere kugira ngo tuyage byinshi. Uno musi turi mu ntara ya Kayanza. Ndibaza ugegeje kuraba iruhande yanje ura yuko n'inzu basanzwe babamwo ari inzu novuga ko ziteye ikigongwe. N'inzu no kubwira yuko ugeregeje kuraba nawe ubwawe urabona yuko bakeneye ubufasha kugira ngo bafashwe babeho neza nk'abandi. Yes, twese twavuze ico kimwe iri fore ko tubaho twese mu buzima bumeze neza tugafashanya mu byiza no mu bibi tukaguma dufashanya nk'abavukanyi. Ndabona abantu yaje iruhande papa egera hano basi tuyage sivyo none amakuru yawe bana ni sawa nshaka ubanza ubwire kwanza ko wadukurikirana witwa gute? Nitwa Nyandwi Islam. Nyandwi Islam. Twegereje kuraba ngaha twibera mu mazi ngaha urabona nibyo none ndikosubiremo urabona naho dushira naho tugira twigumira mu mazi nyene nk'inguru bumbise none urumva tukeneye ko dutera imbere nk'abandi bana kuguma natwe mu mazi twegereje kuraba n'inzu zibiri kandi mu bantu nabonye ngaha niwe uri umupapa wenyene mbega ngaho ufise umugore cyane rero aragiye baguma ari hehe naze ugira ngo tuyage ni hatari kabisa. Abakuzi ba Lloyd TV urumva yuko n'ubuzima buteye ikigongwe urabona yuko nabi gose mbega musanzwe mufise n'abana je ndabafise bari hehe nabo abantu
ni bamwe bakubye bagiye kwarira imana bagiye kwarira Kwarira imana Imana. wavuze ko ufise umudamu ufise abana ariko ngaha mbona inzu zibiri ni zibiri mbona ngaha inzu zibiri mbega muca muzibamo gute ariko ndabona abana turarambarara nka kujya kw'ibinyogoto nyene abana natwe hirya tukabura aho dushakanyiriza tugasanga ni bora kameramani kuyapa bavuze ngo abana baryama he nivyo ngaho ni mu nzu natwe turyama aha abarambiriza hagene muziko uvuze abana baryama natwe tukaryama hariya aha haryama abana batatu n'umwana nawe aryama umwana mutoya umucuko aryama impande yanjye so abana nawe hariya yego tumerewe nabi none iyo imvura iguye naho muca muhajyama turanyagirwa amazi akadusungurukiramwo gutya ibi byose tugaca tutahanze tukanikira yego nk'iyo imvura ishise ikagwa mu ijoro tuca twicara kwa aya masiga gutya amazi akaguma yiruka asohoka narijya rero akamye tugaca twongera tugakukurura amazi ibyondo tugashyira hanze yego iyo vyanyagiwe naho ivyo muryamako iyo tuca twanikira ku zuba bikuma tugaca twongera tukasasa abana bakabona kuryama natwe tukabona kuryama none bakuru oya nimugire ko mubivutse none mama iyo imvura iguye ugasanga bukeye nta zuba ryatse muca muryama gute naho ugasanga ivyo mwanikiye ntivyumye kubera atazuba ryabonetse izuba riraka nta munsi ritaka tugaca rero tuvyanikira bikuma twongera tugasasa twongera turyama kwanya mbega aha musanzwe muba naho nitongo ry'iwanyu bimeze ni ku bugerero naho baduhaye ariko ntibabarihiye oya databuze yaducoye imyaka abandi bose barahabwa amatongo twebwe dusigara inyuma none bakuru natwe egera hano bakubone mama egera hano kabisa ati abandi bose ndashaka urabe hariya bakuru abandi bose bararose amatongo ariko twebwe ntiturayaronka mukeneye rero ko duhereza natwe mbega abarose amatongo bayarose mwari abana cyane oya nitwabana twumva gusa bayarose mwumva gusa bayarose ariko mwebwe ntimigera muyaronka mbega niki kintu muri ko murasaba kugira ngo namwe mushobore kugurirwa itongo kuko urabona yuko bakunzi ba Light TV n'ubuzima butekirwa cyane ukunyubakira hanyene nukunyubakira mama ingo hano yonse nkene yanyene nawe usanzwe ubanga muri mikro gatoya papa tunaba kubakira agashaka akazu gatoya bakuzi ba Light TV uyu n'umupapa uyu n'umusasanje uyu n'umumama n'umugore wiwe baba ngaha muri iyi nzu uyu nawe gigi cameraman kubereke iriko ko tubereka kugira ngo abafise umutima wo kuri bibangere mwabago kuko turazi yuko abarundi kwisi yose hari abantu bazi kuri bibihagera bakuru bari era abadawe baza mu bibi nawe hariya mbega iyi nzu nayibamo abantu bangahe iyi ibamwe umukobwa n'uriya mwene wabo egereza mikro hejuru n'uyu muhungu nako kandi kari kwarira imane hariyo babiri mberu turarana ngaha none bakuru nicyo nariko ndasaba imbere zanyu ndonye ibibondo birara uruzi ruguye rutembera mu nzu nonganye n'imvura iguye tuguma hanyene papa niho tuguma mbega ahantu musanzwe mama hamaze kingana gute turahabaye n'abantu barahone ngaha bakomoka kuko kubwiwanje mama yaguye hamwe ne wacu agwaha bwishwanje bugwaha muramukazanje agwaha wumva ntabaye abo bavyeyi bose baje bansanga mbega iyo muri ngaha niki kintu mukunda kwiyumvira muravye ubuzima murimo hari abantu benshi usanga babayeho neza ugasanga babayeho ubuzima bwiza mbega mwebwe iyo muri ngaha niki kintu mukunda kwiyumvira ku buzima bwacu ikintu twiyumvira ku buzima bwacu gukora nyene tukaja muri mwege tukakora tukabumba tukongera tukaza gusaba ivyo kuja muri mwege tukakora tukahirana n'ubwatsi mukaduhembura tukaza kurariramwo ivyo bibondo tugaca rero turonka ubuzima ukwiye buke bibi n'ukwiba papa
oya kwiba n'amakosa imana izoduhezagira imana izobahezagira kuko twese turahabaye mugenzi ko nukuri kwa mbega murahabaye mwavuze ko ari umuntu yahabahaye mbega yahabahaye gute bigenze gute papa mukwaduha yabonye turabarimo mwaramukorera acaraduha rero ngo nimwibere ngaha hanyuma rero ngo aze kuza acahita araca uwo muserege umwana acakorokera mu cyuzi cyazananye iyo ruguru niho twaca tumufata mu gitondo twabituye abakomite tubituye abakomiti emwe aha hose yari amashashi y'ibitoki gusa duca baraduhindira ko turasitagura duca uwo muserege turawufurura neza duca turaronka ubuzima rero bwo kwibera ngaha asubiye kubavamira n'abana baramukubisikaye umuserege nujya uyu aho ndasimba ngo ararenga mbega mama yorabishika mu kabari k'amafunguro turabibura nyine tutirutse muri abo bamawe bakiyago ngabo ndababona tukongera tugasohora ututuku nirutse muri bo ngo tubahaye amaboko yacu baraduhutwa turari tukaza tugafungura mu bibondo gaca tukiryamira tukongera tukiruka n'ubu niriwe ngaha nuko numva nananiwe n'ibikorwa ejo niriwemo muri mwege badawe tukatikira amahoro ndabona n'undi mukobwa hariya sister karibu ngaha Janine abakozi ba Roy TV mbega uwo n'umwana wawe nawe akana kuna kutukuru ndashaka kumumere bamwita Janine gute none umeze neza amakuru warwaye none ko witonda badawe baranweza umeze nk'urwaye ndashaka kwanza undamukiza ku mwana w'ikirundi umeze neza umeze neza mbega ntusonga ubangara mbangara gusa sonze mbega mufana ikintu muri masenge wanje mbega ntabwo mubayemwo ko umeze gute umeze nabi byemereye nabi nyene hanze hajyanye niyo mpanze ndihanye n'udufaranga dukeya mbega inzu kanzu yihangana amafaranga yo kuyihameze ibihumbi 10 cyangwa 5 ibihumbi 10 cyangwa 5 urumva uri amafaranga atandukanye mbega bihora bishika nawe ukabura amafaranga yo gufungura ugasanga urangura nyene nkasa nemera kuhebera nyene aho ndara hano ubundi mu kukarira nkarinda kwahira utwatsi nkadushora kugira rero nyine udufaranga noza ndarira mbega iyo wahiye ivyatsi birashobora gushika ukabishora ukabura iyo umuntu ashoye ikintu harya gishora akabura uwo kimugurira mbega ivyatsi navyo iyo vyahiye urashobora kubijana ukabura umuntu abikugurira hari igihe ubura nyene ukabura umuntu abikugurira ugasusira ucyo usabagiza cyangwa nitaye ucyo bisabagiza kandi ntavyahiye usuta kubaka umutima kuburiye mama ngo hano gatoya kwanza ngumbwire bavyumve bwawuzi isoko mumpere mikro gatoya umumama waruvuze ati iyo ubushoye bubuze isoko cyasabagiza nkaca ntabwo cyane impande y'inzira nkaca rero ngenda hariya mu kigango ku isoko nkasega abavyeyi uturayi bakatuma ngo genda uze kujya nyoko cyo byatsi nabyo bisigaye mu gahinga kandi nabitunikiye nabyahiye nabuze isoko babinguriye mbega ibikura vyahira novuga ko birakuruhisha biranduhisha iyo ubishoye ukabura umuntu abikugurira niki kintu cyambere wiyumvira yego niyumvira ikintu cyambere ushawiyumvira ico niyumvira kuko mbambuza agafaranga nza gusumisha ncampa nkaca nigira muri bamwebwe ndabakomeye amashi mpamajana 2 hari amajana 2 nasubira amajana 2 hari ingazi nasubira amajana 2 hari ingazi nkaca nkwiza gahomba remba ngiye gusuma akajumpu urabona ibijumbu ku isoko naho mu bana ucyuhebera abana nawe ugaca wipfungira wa mukanda wawe ugaca wijyamira hari ikintu ubonye buke ntangora yego batwara mbega mama iyo uriko urasenga imana ni kihe kintu cyambere urayisaba ndiko ndasenga kuko imana nitanga byose ndayisenga rwose ndapfukama nkayisenga kuko niyitanga ibintu ntayisenze nta kintu ndonka oya nukuri mama nuvuga yuko birababaje kurara ubusa mu bana mbega iyo urondeye ukabura
iyo ugeze imbere y'abana iyo ngeze imbere y'abana nabuze ndabatakambira abana nimujyame nabuze ejo nzobaronkera bana baca bafata ubureta tukajya mu bureta tukiryamira baza guca nkiruka nkabaronderera nkahita ndabahereza ngo dufungure rero tukajya neza mu mahoro tukajya tukikubitira ngako. Mama bihora bishika abana bakarira ko bazi ibyo bafungura kubera inzara. Yego barabibura bakarira oya ntiburira. Yego karacikamo karaciye ubwenge ntikarira nikangora. Ubundi nawe urabonye ni wa muhungu avuye ujya ntiyorizwa n'injya ababona bigoye kwiyisi. Mama iyo muri ko murasega iyo uri kurasega umuntu kandi ukabona ko uri kurasega umuntu nkawe mbega nta kintu umva mu mutima wawe. Yewe gikomakomeye gikomakomeye iyo mbonye mpembuye mvuga ati niwe muvyeyi nkaza nkiryamira nkararira mu bana hari ikindi irakuronka kuko gusa n'amazi ibintu bibiri. Yego niko n'umuvyeyi weje windambwiye turasinjya tukabura agacangwa tubuhombe tikuko cyo birarana ubusa cyanda birarana ubusa kwe ariko nsanze bashenye babana cyanezerwa cyanda bagateshira kuziko turara tukagarura inzoka rero igatembera neza mu mubiri. Mwavuze ati akazi kacu tukunda gukora iyo turahira ibyatsi tukabishora kugira ngo batugurire turako twogurira abana ubufu cyangwa tukabumba inkono. Mbega inyuma y'ivyo nta kandi kazi musanzwe mukora kugira ngo isuka tukarima kuronderera abana mu murima mukarimira umuntu akabaha ibintu. Mbega nta matongo y'iwanyu nayo mufise ushobora kurimamwe ibintu? Twego amatongo twari tuyafise iyo oya mu bwari bwa Nemba basogokuru n'abanyogokuru bakera bace bapfa bayariye barayagurishije uwabaha 500 bamuha umusozi wose uwabaha agatungwa bamuha umusozi wose. Emwe bica bigenda gutyo rero bica tuguma twisegera twege ati ntitwaguma basogokuru n'abanyogokuru bari itongo nacyo ho batumariye no kuburana twaragiye kuburana badutsindisha ubwo butungo abanyogokuru n'abasogokuru bariye nitwa badutsindisha mu bavyeyi mwebwe duca turigumira twitungiwe n'Imana nyiri mushobora byose umuntu ashobora gusenga. Hari n'umumana wonyafise abana. Mama karibu ngaha karibu mama sibyo mama umere mikro gatoya ibibazo by'iwanje bigezaho. Mama birashika abana nabo bakabakazana nk'ukuntu ugasanga nabo barose kuko hariho n'abantu usanga baciye ubwenge ugasanga umwana nawe arazanye akantu birashika umwana akakuzana akantu mama nanjye no musi narose swe nabyo banzanye babasha baguze muri sitora baguriye muri sitora batsinda iyo nyene bya sitora bakajya bakaheza bagaca bitahira ntibatugora baca bahita bazanye imirara nyakubahwa natwe tugaca tuguma ngaho nyene muri bo. Nico kibazo tawe tagutuye yego bibereho ko nyene ntibanaduhembura ishwi muga twege turose bahitira bahita bati kujyana ikibondo cyo bumva amakosa mu mutima wawe otumari buhebura otumuhebera umwana kugira uko wewe bukutse ngira ikibazo cy'uwanje ndagutuye nico nyitama. Mbega mu kibano naho abo mubanye kuko hari ababanyi ku ruhande mbega abo mubanye nabo abo tubanye turabanye neza bamabuja nabo turabanye neza ntawe dufata nabi natwe ntitubafata nabi nibibondo byabo byakurire ngayo ndoshe utwo kujya ndabagaburira ibibondo byabo ntawe ugenda aradaho ntawe ugenda aragira nico rero banyemerera ngaha nyogokuru jewe ngaha mu Kayanza hagati Rushiha Kirema umusozi tubako Rushiha Kirema kabisa. Abakozi ba Light TV urumva yuko babasanzwe baba mu Kayanza niyo bakenera kubafasha irifo yuko ubafasha kugira ngo nabe babeho neza kuko bavutse nk'abandi twavutse cyo kimwe kandi twese twaremeye Imana. Nimba ufite umutima wo gufasha irifo ko nawe ubafasha kugira ngo nabo babeho mu mutima abwiza ikintu bose kuko ikiganiro dukoze hari benshi bazokiraba afite umutima w'urukundo niki kintu bosaba abana ko dukurikirana kugira ngo nabo bazogira icyo Nashaka rugira akajambo kamwe wabwira kugira ngo bumve ko bakeneye kubafasha kuko abandi mutufashe mwabamukoze tugira iterambere natwe giza tugira iterambere kubwa bifuza ko bagufasha
bonyereka abo banyubakira bakamfasha utwo kurya akabutsu nkamererwa neza mu bantu mwaba mukozi ukamererwa neza mu bantu mbega bishyize umuntu akagwa nk'akazi nagakora nogakora nokareka nogakora kuko noba ngomba utwoja mu bantu papa ngo nawe ngaho ugira akajambo wabwira kugira ngo abafite umutima wo gufasha bakomeze kudufasha sibyo none ndashaka umere mikoro gato papa ndashaka rero ugire ikintu ubwira abantu ko badukurikirana ugire icyo ubasaba kugira ngo abazora kino kiganiro ndabizi yuko abantu hari abafite umutima wo gufasha hari abafite umutima w'ikigongwe ugerageje kuraba n'imiryango navuga yuko ibayeho mu buzima buteye ikigongwe ubuzima butameze neza papa kameramani ngo hano turashora tukabumba imbabura waravuze ngo tukabumba inkono iri iryo naryo muriro nka gute turikura mu myabi abandi barikura muri leta hariya none hariya ahantu kumengana kure tuzana turagyikorera tugasikane iri nk'iri ryazanye umwana iri naryo ryazanye umusore wanje iri naryo se waba none nta mucamo bumajya ariko ibumba rimaze ikinesha ryuma tuzorikate duce tutangira kubumba hama rero kuwa gatanu duce dushora baduha 500 inkono imwe 500 kangana gutya 200 tukaya amahera twebwe ayo babahaye yose niyo mutora none ngiri bumba mwazanye rizovamo ihunze inkono zingana 40 inkono 40 kumenganira ikeya no yewe kaye eririra mw'inkono nyinshi hari ibindi bavanga harimo n'irindi tuvanganya iri turika tukwagiri naryo tukaca turika tukwagira gaca rero ducanga no mucango ngira zishe bakazikura bazibonye ntugire ngo turika tukunye turacanga mbega hano mu kuri bumba biraboreye kugira mu ronke canke naho nyene birabagara kugira mu ronke byo turarikura n'abatubuza tukikorera tukagenda tukava abandi barikura bose abiyi bose abiyo mu mparamiro yimukabuye bose tuhurira hamwe aho hantu barahaduhaye leta yarahaduhaye barigeze no kuhicira umuntu ariko leta ikivuga ngo nimubareke ngo igipande kimwe ngo nimukibakatire ngo naho bosoroma baciye rero badukatiraho tuza turarikura nta n'umwe adukomanga urumva renga muzobombeje kugira ngo muce muzishora inkono 40 ko ari nyinshi 40 aha muzishora ku munsi umwe canke mu aya tuzisora iminsi 2 ariko birashika mukadishora mukazigarukana oya hari aho tuzigarukana twabuze amahera turazigarukana zose ariko muzijana zose mukazigarukana tuca tugurisha nk'imbabura 5 izindi tukazigarukana n'ibiri twabuze amahera yubagoye mbega ugerageje kuraba mu byo mukora mu nkono canke mu byo gukorera abantu ubona rero muronka amafaranga menshi natuma nkora niho noro kuko barasobora kumpa nk'ibihumbi 2 cibura 2,500 nkaca mbona gusomera irasiyo y'abantu barari nayibi uza kuyasikira warushe urasenya ukazana ibyatsi mu bintu byose byose urakora ukacoka yego mama mu byukuri bakunzi ba Royal TV nimba ufite umutima w'urukundo nimba ufite umutima wo gufasha irifo yuko bafasha kugira ngo nabo batera imbere ni mu Kayanza niho wo basanga wifuza kubafasha kugira ngo ukomeze kubafasha nabo kugira ngo batere imbere ndabizi ha mu Burundi cyangwa se hanze y'igihugu hari abantu benshi bafite umutima w'urukundo ndagusavye ufashe bene wacu kugira ngo nabe babeho neza babeho mu buzima aburyoshe uno munsi ushobora kurara uriye ariko mve yuko hari abandi barara batubitse umukanda kugira ngo barabe ko bwoca papa ndashaka basubambwira akajambo kanyuma abifuza kubafasha bo baronka gute byogenda gute ndashaka kubambwirire papa twebwe dukeneye ko mukongera kudufasha kubiri nk'aya manga hanyuma kubona turara mu mazi cyo mutwunguruze mutwubakire ubona naho ngaho twubakira nakazi ngaho ibyumba 2 ngaho nubundi mukina ariko ndegereza kumva amatafari nkuko bambwiye hama bace bubaka igikoni na saro cuye n'icyo wanje hanyuma abana baze bararonka basaganiriza ngaha
hanyuma naje nze ndaronka aho nza ndaryama naho iziko rizoja pana kuza turaryamana ko nk'ibinyogoto ngaho kenga amakuru yiwanza kumenga garuke ngaho kubera kuko tutakangayije no mu Kayanza ntitworarira ibibaho. Papa reka ndabashimire cyane mwakoze kuduha umwanya mwakoze kwemera ko tuyaga abakozi ba Roy TV nimba office umutima w'urukundo nimba office umutima wo gufasha nimba yuko nawe uzi yuko uri umuntu ejo uzopfuka bisiga irifo yuko ufasha kugira ngo basi Imana izoguhembera ivyo wakoze kuko Imana twese yaduhaye ubuzima yaduhaye amafaranga kugira ngo abayafise bafasha abatayafise nimba uzi yuko uzopfa ukabisiga irifo yuko ufasha basi kugira ngo ivyo wakoze uzobihemberwe niwagera mu ijuru. Reka ndabashimire cyane we kurikiranya kino kiganiro ntiwibagire gukora subscribe kuri Roy TV ariko ntiwibagire no gufasha abene wacu babayeho mu buzima buteka igongwe ubuzima navuga yuko budashimishije. Yari Mr Radio kuri mikoro ya Roy TV mu gisagara ca Kayanza irifo yuko ufasha kugira ngo uzohemberwe ivyo wakoze. We love you so much. Dusubire utaha. Ciao ciao bye.